bijya bintu ivuga yuko abenegihugu boraba ntibasahugwe kuko ibigori nari narimye mu mwaka uheze barashoboye kumpa ibihumbi 850 hanyuma sinzi umuntu yankebuye ati bivemwo hungura ibigori bireke vyere ubihungure, ariko maze kubihungura narabonye akarusho. 850 narabonye ko nari ntakaje vyinshi kuko narabonye amamiliyoni angahe n'ibirengako. No kuvuga rero aha ikintu kigenga uburimyi n'ibintu bibiri nyamukuru bishaka kuba uri umugabo w'imvuga kuri utari umujyajya, umukozi yagukorera ukamuhemba ukemera gusigara mu vyawe ariko ukamuhemba kugira nawe aryoherwe kuko aryohewe n'umurima wawe yakurimiye uraryoherwa. Bikaba bikeneye yuko wigenza nk'umushinga ntahe ukabigendera. Nimba bakuvuga uri umurimyi gendera ubwo burimyi bwawe, hanyuma ivyo ari byo vyose bitegeza kuzotera imbere. Jewe rero iyi mirima ndayihagazemo ariko ndayikesha igihugu cyashoboye kubinyigisha nkabikesha n'abene gihugu babinkorera. Wari watubwiye icyambere nuko ubu umuntu w'umwizigirwa umukozi agukoreye umuhimbe. Ikigira kabiri nuko kirajanye nico nuko hova mu buryarya. Ikigira gatatu nico kuzigama gutunga kugira ngo kuko kuronka umwimbo ni kimwe no kuziganya ukamenya no gutunga ni kindi. Kuba udasesagura ukamenya uti uwo munsi ndarimye ndarose miliyoni 10 ko ndase miliyoni 10 ntuhava widaye ngo nabaye umugabo. Wibaze ko imbere yawe urari imbere ko hari ibindi bikuraririye. Umuryango urakuraririye bwa mbere, wewe nushaka ube uri ministre muga hariho poste ikomeye gusumba izindi, ni ijya ntebe yo gucunga umuryango no kuwutunga. Ibyo ubishyira imbere, hanyuma ucutegura urosize miliyoni 10. Izo miliyoni 10 raba ukuremo na 2 cyangwa na 3 utegura uwundi mugambi. Urabo mundi mugambi ko gukundira za miliyoni zingahe kwira zongerekane, hanyuma ugaruke gusubira muri rimwe wahoramwo ufise ingeno bigarukamo. Cyane cyane nicyo gikuru, hanyuma ukazingatira neza inyigisho uronka kubagukurira kubajeje kubona intuzeye nk'aba bajeje uburimyi n'ubworozi. Ivyo bavuze mu manama ukabizingatira ukabishira mu mutima, ugasuma n'ibindi ku radio, ukongera ukanatemberera abandi barimyi ukababaza ingene bakora kugira ngo nawe ejo uze ubishikire ukagenda uruguruka mutwe. Ivyo nivyo bintu nyamukuru bikenewe bitegerezwa ugomba kwinjira mu kintu. Kandi kindi cyo nohereza ko kindi kuri ico, nimba wewe ushoboye kurima ntuvyigumizemo, rahurira undi muntu mugendana. Nimba mona mugendana ari umugenzi, muhanure umubwire uti jewe ngomba kubaho gutya, mbayeho gutya ariko ngomba kubaho gutya. Hanyuma unamwumvishe kugukurikira, umwumvishe umwigishe nawe ivyo urimwo icyo atatomokewe ukimubwire. Naho igihugu gishobora gutera imbere, kitezwa gutera imbere giciye mu buryo nk'ubwo. Niya vision vendi y'igihugu yanyene icubahiro
kandi se yanye n'icubahiro wewe ni indoto ziwe yarazisohoye yarazishikiriza abarundi n'abarundikazi kugira bazikorereko. Ubu rero yarabaye rusange ijya mbono nka jewe ndi tayari aha 20 nkeneye yuko jewe nzoba ndushirijeho kurera umuryango neza gusumba ngaha. wewe uravye imyaka yiwawe urizeye yuko midemi swasana ari uzobukiri ugikora nkuko 2060 nzoba ngikora uburyo nzoba ngikora ndabukwereka. Uyu munsi nawewe uri umumenyesha makuru ndashoboye uransumvya amashuri sinize ngo nzenze muri uwo mwuga wawe ndaciye ubwenge bw'uko nshobora kugukonvenka nkaguhamagara ndi kushika ubu kora ibyo uri kurakora sindabikubujije ariko kurikira n'uwo mugambi hanyuma nkarotorera n'abandi jewe ninaramuka ntahashitse ariko nkagenda nsize abantu 3 canke 5 canke 10 bashoboye kuja muri riragi ryanje jewe iyo myaka nzoba ndiho ntaho nzoba nagiye bizoba bingaho bizoba kuko uwo wese nahamagaye dukorana ibi azokwama avuga Député burya ibi bintu niwe none wumva ntazoba nkiriho nzoba nkiriho nzoba nkiriho. turabona yuko wateye ibiro 23 kandi umurima watweretse ni munini cyane, turabona ko uzoronka amatoni n'amatoni, kandi watubwiye n'icitonderwa kugira ngo umurimyi atere imbere. Ariko mugabo wabitubwiye mu mvugo ihambaye sigara bwenge isaba yuko umuntu arinda kwiyumvira ibintu byinshi. Turashaka kumenya kugira ngo umuntu atere ibiro 23 agera hazo kwimbura amatoni n'amatoni bifata intambwe zihe nk'iyo, kiretse bijya watubwiye bihambaye umuntu ashobora kwiyumvira mbere bikanamufasha, kuko inyigisho waduhaye ishobora gufasha umuntu no mu buzima bundi busanzwe atari ubwo kurima ibigori gusa. Murakoze. Jewe nta byinshi ubaye ukurikije bijya bintu ukaba umugabo w'imvuga kuri, umugabo atari umuryarya, umugabo ashaka gukorana n'abandi agendana n'abandi, ntibigoye ni kuvuga yuko nk'ivyo biro kuri aha hantu hose watembereye ntivyari byinshi ahubwo vyari bike. Zijya mbono z'igihugu bavuga ati nyakubahwa umukuru w'igihugu aguma ari ku bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, egera abene gihugu mubereke ico bakora. Mu kuvuga harura ibiro 23 ucu harura ushire mwibango intete zibiri umva ikiro cyonyene ni hanini, giteye hanini. Ni kuvuga rero wewe uhejeje kurima nk'ibi bigori, duhere kuri ibi bigori turimo, uhejeje kurima urabona neza ko barimye neza, ukaca uzana ifumbire, ukaca uzana amase ajya ikirundi. Nsubira inyuma, ajya amase y'ikirundi yazanye uca ufata kumwe waca yamabango waciye kijambere uca ushira yamase, uheje gushira yamase uca uzana engrais ijya ya fomi yonyene ugaca ushira ko kuri yamase, hanyuma ugaca ufata za ntete zibiri z'ikigori ugaca ufata akavuga keya ukarenza kuri yamase, ugaca urutete rumwe utandukanya ukarushira ngaho urundi ngaha, urabona nkuku urangiki niki cyangwa iki na kijya, hanyuma ugaca ufurira
ugacufurira. Ibigori vya bazoka rero biranagoye, ucuraba ko atakinongo, ibitabinongo biryamye kuri iryo bango, kuko kimeze ico kinongo kirashobora kukibuza gukura. Hanyuma rero usigara ukoraki ucungana nuko bimera. Bimeze rero hamwe bigeze kubagara ijyambere, nukuvuga muri za nyigisho navuga FAO yagenda iranteramwo, nukuvuga ucufata ibigori ugaca uzana engrais ijya ya ire niyo bagara, ugaca uzana na totahaza ariyo ijya kasere, uca ubivanga ku rugero rumwe, ugaca ubibagaza engrais zibiri. Uyibagaje engrais zibiri rero ubona ibi biti by'ibi bigori urabona bifise inguvu. Ijya kasere ica ituma ibiti bidoha. Ijya ire nayo burya ifise garanti y'indwi zibiri. Ibiheze iyo imvura iguye ari nyinshi hoho irashobora no kutakwiza intuzeye, irashobora no kudakwiza izo ndwi zibiri. Ariko rero mu gihe wacanze ya kasere na ire, nukuvuga yuko ijya ire iheze ijya kasere ibandanya ikora gushika aho uzobagara ijya kabiri. Hageze gufurira ibigori nabyo bigera gufurirwa bitangiye gusokorora, hajya biriko bigira bisokorore imyangange, naho biba bitangiye kuyisokorora ni sawa. Naho nyene ucuzana engrais zibiri, ijya kasere n'ijya ire usubira kubicanga kwa kundi, ugaca ushira impande y'ikigori, hanyuma ugaca uharura bijya bisinduka bibona uryamikako hamwe impande ya ca kigori kugira ya engrais ibandanye yinjira hariya muri ya mizi. N'ubundi ya engrais yayire iza kumara za ndwi zibiri. Ya kasere nayo irabandanya nk'ubu izohera ibigori byamaze kuzuza neza, byatondetse intete neza, niho ica igera guhera. Ibigori gaca rero bibandanya biba neza, umurimo ugaca uba mwiza, umwimbu umeze neza ushimishije.